1 2 3 4 turi ku Muvugizi TV nkuko tuma twabibabwiye. Gumana natwe uri kurabibona ngaho imbere yawe kuri cover, uri kurabona ibintu bidasanzwe, uri kurabona ibintu usanzwe nawe ubona ahandi n'ahandi. Nukuvuga iyi nkuru isanzwe iri ku mwanya, inkuru iri update. Uri kurabona Osama Ben Laden ku ruhande, uri kurabona umuhungu wiwe bita Omar Ben Laden. Ari byo bintu tugiye kuyaga ko kuri no mwanya. Nukuvuga ushobora kwibaza ngo nibiki. Okay, kora subscribe, like, share and comment kugira ibintu bigende fresh sana ga ku Muvugizi TV. Uri kumwe na Jogos Neglas kuri microphone. Nukuvuga no munsi tugomba kuganira kuri ino nkuru iriko irajugumiza isi. Ino nkuru iriko iratuma abantu bose hari abarara bataryamye, hariyo abarara bicaye bivanye n'ukuntu ibintu bariko barabitahura. Reka rero ugumane natwe umvirize eske aho bahabaye iki kuri bino bintu turiko turumva cyangwa turiko turabona hano ku Muvugizi TV ndetse n'ahandi. Nukuvuga Osama Ben Laden tusanzwe tumuzi nk'ikihebe, ikihebe ikiva mu bihugu by'Abarabu. Yakoze amateka, sinzi ukuntu ushobora kuyita meza cyangwa mabi bivanye n'ukuntu utahura. Ariko gumana natwe ngaha ku Muvugizi TV tuguhe kimwe bibiri bitatu kijya kugusigurira ibintu byose biriko biraba uno munsi bituma abantu barara bicaye, abandi nabo bakarara biruka cyangwa sinzi nawe ukuntu uvyifatamwo. Okay, ku Muvugizi TV yari Omar Ben Laden. Umvise Ben Laden uca wibuka Osama Ben Laden, umuhungu wahoze ari ikihebe. Osama Ben Laden yamenyeshejwe ko atemerewe kuguma ku butaka bw'Ubufaransa nkuko byashikirijwe kuri ubu wa kabiri ushize itariki 8 Gitugutu. Nukuvuga byamenyeshejwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'Ubufaransa ariwe yitwa Bruno. Ubu rero muri ko murumva subundi ni Omar Ben Laden yaramaze igihe aba mu ntara ya Orne, aho naho ni mu gihugu cy'Ubufaransa, neza na neza mu rwego rw'umugabo w'umugore w'Umwongereza. Omar Ben Laden mu mwaka wa 2023 yaragaragaje ku mbuga nkoranyambaga ziwe amajambo ashimagiza iterabwoba nkuko vyavuzwe n'uwo mushikiranganje kuri X. Mvuze X mashatse kuvuga ni rwa rubuga rwahora rwitwa Twitter. Aho rero hari ku isabukuru urupfu rwa se wiwe subundi nawe ni Osama Ben Laden. Aho tugire tubabwire amajambo atari make, amajambo kandi y'inkora mutima yoba yaravugiye kuri urwo rubuga rwiwe binatuma banamufatira ingingo zitari nke canke ingingo zitagiye zoroha. Gumana natwe tubabwire byinshi cyane kuvyagiye gukurikira muri rwa rwandiko yandika kuri rwa rubuga rwiwe X arigo twari tuzi ku izina rya Twitter. Ivyo navyo sibindi Omar Ben Laden yagize ku Muvugizi TV ati ndugure twamugina ndakengurukiye abiyahuzi b'abajihadi. Amateka yandikwa n'amaraso y'intwari, amaraso yabo ningabire yo kwemera kwacu ndugaye twamugina. Kubera ivyo yanditse ku rubuga rwiwe, intwazangabo ya Orne yakiriye ikete risaba Omar Ben Laden kuva ku butaka bw'Ubufaransa. Mvuze ngo yakiriye ushaka kwibaza ngo yakiriye ivahe. Nakubwiye kuva mu ntango ko umushikiranganje ajejwe nibaza ko avyumvise ariwe ariko aratanga runo rwandiko. Ahaye rero intwazangabo nkuru ya Orne kugira ngo itange ayo makuru ku umusore Ben Laden Osama ariwe nawe asanzwe yitwa Omar Ben Laden, kandi bamuhaye itegeko ryo kuva ku butaka bw'Ubufaransa. Ubutungane nabwo bwaremeje neza ko iyo ngingo ari ntakosorwa kugira ngo harindwe umutekano w'igihugu. Uwo Omar Ben Laden amaze gufatirwa iyo ngingo, ikindi kintu cyaje gutangaza abantu benshi, inyuma y'icyo kiringo leta y'Ubufaransa yamufatiye itegeko ribuza Omar Ben Laden gusubira kwinjira mu gihugu na gato. Ako kantu agasubiramo kwinjira mu gihugu cy'Ubufaransa na gato ku mpamvu iyo ariyo yose. Nukuvuga kwabo rubanza byaba izindi mvo ntarekuriwe no guhonyora kuri ubwo butaka bw'Ubufaransa nkuko byashikirijwe n'uwo mushikiranganje nyene ngoma ndabibutsa ariwe Bruno.
uwo Omar Ben Laden asanzwe ari umusore wa Osama Ben Laden yaramaze iminsi yibera mu karere ka mu Faransa muri Normandie kuva mu mwaka wa 2016. Rero urashobora kumva iki cyangwa kiriya kikagucanga ukibaza none uwo musore kumenga ariko arahohoterwa. Reka ndakwibutse amateka yaho hambere gatoya yase wiwe arico kiriko kiragaruka gufata uno musore kimubuza kumbure kubaha canke hariya. Se wiwe Osama Ben Laden niwe bavuga ko yatanguje ishirahamwe Al-Qaeda, niwe yari inyuma y'ibitero byo kuwa 11 Nyakanga 2001. Ico gitero ushobora kwiyumvira uti none ni giki cyo bagitangaje gusumba ibindi ko intambara yasanzwe iba ku isi nka hose tutibagiye mu Burundi n'ahandi, ariko ni kuvuga ico gitero cyahitanye abantu batari bake, aho twasanze duronka makuru atubwira ko hatakaje ubuzima abantu bashika 3000 n'abarenga. Rero ushobora kwibaza ati none ivyo navyo ni biki, ariko ibintu biratandukanye. Bari abantu bava muri leta zunze ubumwe za Amerika, musanzwe muzi ko ari leta nyinshi zashize hamwe zikora leta zunze ubumwe za Amerika, ariho Osama Ben Laden yabisinye arabatera kuri uwo munsi kuri iyo genekerezo. Aho rero abenshi baribaza bati none Osama Ben Laden ni biki do grave yarakoreye abo banyamerika. Aho rero turaje kubigaruka ko mu mwanya muto ugumane natwe ngaha ku Muvugizi TV bije kuba bimeze fresh sana. Ariko rero wewe wahisemo kudukurikirana, reka ndakwibira kandi kabanga utaruzi kumbure. Osama Ben Laden yishwe mu mwaka w'ibihumbi 2011 mu gihugu ca Pakistan. Yishwe n'inteko zidasanzwe za Amerika. Gumana natwe ku Muvugizi TV tukubwire kimwe bibiri bitatu kuri ivyo bintu ugiye urumva hano. Reka tuze neza rero ku zindi nguvu zidasanzwe tugende ku mateka ya wa musore Omar Ben Laden w'imyaka 43 yavukiye muri Arabie Saoudite, aho yamaze imyaka yiwe y'ubuto yiberaho nyine. Umusore yarabaye no muri Sudan, araba no muri Afghanistan. Aho rero hari imbere yuko atandukana na se wiwe. Reka tubayagire inyuma yo gutandukana na se wiwe. Ico gihe yari afise imyaka 19, yabaye mu bihugu bitari bike by'Abarabu, mbere yaragiye araba henshi cyane nitwasubiramwo. Aho ariko hari imbere yuko agenda mu Bufaransa, aho yaje kuva muri karere twababwira tugitangura muri Normandie mu ntara ya Orne, ariyo ya ntara itwagwa na wa mutegetsi canke wa wundi wumva tugitangura. Nibaza ko wadukurikiranye cyane ku Muvugizi TV. Aho rero ushobora kwibaza ngo hari yari hari mwaka w'ibihumbi 2016 nkuko byatangajwe mu mwaka w'ibihumbi 2022. Gumana natwe ku Muvugizi TV kandi tubananye tuguha kimwe cyangwa bibiri. Umviriza rero ivyerekeye amategeko byagiye kumushikako cyangwa byagiye kunamubuza kuja aragenda aha cyangwa hariya. Mwamaze kumva ko mu gihugu cy'u Faransa atari kuriwe kuhashika. Ushobora kwibaza uti none ni biki byoba byatumye uno musore afatirwa ibihano cyangwa erega n'ibihano n'ubuni n'ibihano. Kurikirana umusore kumbure urashobora gutahura iki cyangwa kiriya ukanumva ko yoba afise amakosa bivanye n'ukuntu tahura. Reka nakubwire itegeko impamvu ryagiye kuza. Iri tegeko ryo kumwirukana rije mu gihe Bruno yatunganije inama n'intwaza ngabo z'intara 21 mu ntahure neza zifitaniye isano n'ibibazo by'abimukira badafise ivyangombwa kuva isaha 10 zo mu gatondo. Mu ntahure neza ndasubiramo kano kantu. Iri tegeko ryo kumwirukana rije mu bihe, ushaka kuvuga mu bihe canke mu gihe yari yatunganije inama n'intwaza ngabo z'intara 21 zifitaniye isano n'ibibazo by'abimukira badafise ivyangombwa byo kuba muri ico gihugu cy'Ubufaransa. Iyo nama rero ico gihe yabaye mu gihe cy'isaha 10 zo mu gatondo. Mwibuke neza ko uyu muhungu bamufise ko makenga kuko n'umusore yavuye ku cihebe canke abandi bakacita intwari bivanye n'abagishigikira Ben Laden Osama. Naho rero cugumana natwe bumvirize neza hoba hakurikiye iki.
Ico rero ni kimwe mu byateye ikibazo muri ico gihugu c'Ubufaransa. Baravuga bati eske iyi nama gute? Akandi kabanga mutari muzi nuko iyo nama yatanguye izo saha muri ko murumva yaciye inamara imisi 3 bafise ahantu biyugaraniye bari mu bintu byabo. Kandi Ubufaransa busanzwe buzi amateka ya Osama Ben Laden, binatuma banagira amakenga atari make kuri uwo muhungu wiwe, banibaza ko yoba yaramuraze ubutware bwiwe canke ububisha bwiwe, nkuko bavyita ububisha bamwe, abandi bakavyita ubutware. Gumana natwe hano tubananye tukubwira vyinshi tarozi. None wewe uriko uratwumviriza unadukurikirana ngaho kumvugiza TV, Osama Ben Laden ne bake batamumenye, en tout cas vraiment nawe waramumenye utari kurigirisha, nimba utari mu myaka ya myaka munsi ya 12. En tout cas ndazi Ben Laden uramuzi. Ben Laden nawe yari mu politicien ameze kundi kuntu, kumbure ashobora kuba ari contre nabandi bariko baratwara muri ico gihe, ariko nibaza ko utahura vyinshi cyane no kuturusha. Eske bino bintu uravyibaza kwiki? Gumana natwe rero turagomba kukubwira icagiye gukurikira wa mushikiranganje amaze kumenya ivyagiye kuba muri iyo nama yagiye kumara imisi 3 iranatera n'uruhagarara cyane muri ico gihugu c'Ubufaransa. Gumana natwe tubananye tukubwira kimwe bibiri bitatu, kumbure nawe uje kugira commentaire ushobore kuduterera kimwe mu mahosheshe woba waragize, kumbure nawe isi uratahura kuntu isi iba iriko iragenda no mwanya. Reka ndakwibutse cyane cyangwa ndakubwire wewe utarubizi ubanze unamenye n'amateka ya Osama Ben Laden kugira ngo uje gutahura wa muhungu wiwe Omar Ben Laden. Osama Ben Laden yari icihebe mpuzamakungu c'umwarabu, akaba yaratanguje ishirahamwe rya Al-Qaeda. Benshi bavuga ishirahamwe cyangwa bakavuga ngo yatanguje umugwi w'ivyihebe, bivana n'ukuntu utahura. Iryo shirahamwe rero Al-Qaeda byari ishirahamwe ryo gutera ubwoba, ni babandi bakunda kwita ngo ibi ivyihebe canke sinzi kuntu vyita bivanye naho uba usanzwe uri. Uwo rero yamenyekanye cyane kubera kuba inyuma y'ibitero vy'iterabwoba vyabaye kuwa 11 Nyakanga 2001 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho rero ndazi ni benshi badashobora gutahura ingene vyagenze, nkurikirana ndakubwira n'izine vyagenze. Ico gihe zari indege zibiri zagonganishijwe ku bubasha bwa Osama Ben Laden, arazigonganisha zibona guturitsa inyubako zibiri zari ndende cyane, zari zo nyubako bari basanzwe banafise World Trade Center, aho sahandi hari muri leta ya New York. Murumva ko Osama Ben Laden nawe afise ivyo yakoze cyane, sinzi ukuntu ubifata kuko nayo twashoboye kumuronka muri maze no kwitaba Imana, kumbure yari gusigura ibitari biki, ariko murumva ko Amerika ari mu bantu bamwe twovuga ko bayihombesheje kubera izo nyubako zari ndende cyane, zari narurangiranwa, ni navyo bibanza byari bikomeye cyane, twovuga ko byari bibanza vyiratiro bari basanzwe bafise muri ico gihe. Muke munibuka neza yuko ari hamwe nababwira ko hari abantu barenga 3,000 bapfuye kubera ibitero bya Osama Ben Laden, bapfira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gumana naco kumuvugiza TV naco utazoronka hano. Gumane natugire like, share and comment kugira ngo batere bamirwa neza cyane. Wewe tugirire commentaire unatubwira uti kumbure tuzanire ibindi bikurikira kuri hano, turashaka kubizana, ariko reka tube turabahaye bino ejo canke irya yejo muziguma munda ibindi. Bugumane natwe turabakunda cyane. Kuri microphone mari kumwe na Jogos Neglas na The Place na The House Koloko Tatamate.